Ijya bazanje naguze 65 yakumbwiye ijya mwarishe wowe urayizi yindi yasohotse zazindi twagenda kugura ya passion kuri yakuwa urabona mandazi ko yashaka kare yashika gitenge rwabwiye nakugiye bashaka akantu kare kabona nyene bien aha ubara yutaye bashushu tagwaye mbonane irambonekira ayo yemana nizoziwe imuzi yanjiriye kare narakwizeye imuzi yanjiriye ino musi nuko ari musi mukuru amasana yuzi Aya n'amasaha umugabo wanje agomba njane gutembera nje gutora impuzu jewe iri impuzu nyereka kwanje impuzu yanje ngene impuzu nyereka wigeze impuzu yanje impuzu ni nyinshi nizi cyangwa si ibyo ziwe wona shona impuzu singiyi impuzu izi nizo metero jana guhaye umpimira impuzu yanjye Jesus is Lord. ndabiri impuzu je wanshoneye je no ikusiga no mu maso urani impuzu wanshoneye je ingorane urunyuze wonyere ko rashoneye ndabiri ubona bisa ni impuzu ndabira ubona bisa banzuringi jewe wowe ushakiye amahane wewe ushakira induru yoyota yewe uraza agaciro k'impuzu urakazi wewe niko ndabwira ndeka rero ingorane nyabaki ingorane ni kubera nataye ibipimo by'iwawe ibipimo kuva mu kwezi kwa 10 gushikira mu tariki imwe ibeka ntabishondera kubana ni kubera nataye ibipimo by'iwawe ibipimo kuva mu gacenda we nawe wamenye we ingorane nawe wamenye ndeka impuzu yanjye ndari nataye ibipimo by'iwawe uruhinja rwo rwambariye impuzu India nakufata ibipimo bucyashya ibipimo kuva wampimye mu kw'icumi kugazira mu tariki imwe banzurindera impuzu yanjye kiwe cyuno musi kira ndagupima ngo ndiko yeye kufotoreza izoga je ubizigire kimotana ubizigire kimuka jenda kugima impuzu zanje sishaka ibindi umbwira shira ha inzoga yo mubiri wawe fundi jenda impuzu yanje karibu ni sawa karibu ngo urumva rero fundi Yesu inayo irone si yindi none bazara ushakiwe abona imuziko umuntu ayiguhaye imeze n'ubunyerere k'imeze akazi ubuzi ni bwinshi muri no minsi yawe imisi mikuru parado imuzi yambare fundi jewe ikintu kihari urazi yuko nakubwiye kuva ejo nanate ndakubwira ku mugoroba yuko ushobora gutwara impuzu umwanya w'ikirori wamaze kugira abandi bamaze kusiga no kugira none ugomba kumbwira yuko umuntu impuzu utarazishora urumere wewe utuzare ibirori ngaha ayi ni kuri spectacle tuzare ibirori byawe ngaha ayi kuri spectacle ayi kuri spectacle umunsi mukuru wa uyu nawe akamubwira ngo umugabo wiwe jewe ndi gikoko wabigize kubera wamaze guhimba wewe amahera subiza amahera yanjye genda subiza umwanya wabwiye rero ikintu uyunye icyuma turi hano je nakwebye imashini ngenda yitwara Umbiliza je ina usenga ina ite oya isikia kwanza tumalete simu nyingine wewe ushaka imashini ichera wewe ushaka imashini ichera usenga okay ichera sawa wewe ushaka imashini je ina usenga wewe ichera
Hizi ni mbuzi. Wewe ichaya. Rindira n'abashonere. Mubiriza babwire. Ubu mwicaye mugatekereza. Amasabi, abi, 2 hours. Hizi mbuzi zose ni Zima message. Ariko rero ko mubona Amasanga ugira gute? 2 hours. Ugira gute? 2 hours. Ugira gute? Hizi mbuzi 2 hours. Umviza ndakubwira fundi. Jewe umwanya w'iwanje wamaze gutaka. Abo yatugize ibishuju. Ukumbwira ngo ndindiye ngo amasabi. Mubiri. Wewe ugome nga. Inga. Abonye? Hengo. Rero. Wewe wabuze ushaka imashini ngi. Wewe utubashonera? Wewe utubapima. Mushake mu bikore canke mureke. Jewe sinyora uko muge munzane akazi. Yavuga ngo ndakuboneka na kamano. Yesu mbere kwa mbere. Shonesheje tugeza aho tushonesha. Mwibagire kugira subscribe. Urabona twagerageje Ni benshi cyane raba inyuma yacu twagerageje ariko mwe nimwigira ikibazo. Ego. Ama nuko nyene. Nuyu nawe yagerageje ni oro. Bakuzi nimwibagira kuguma mugurikirana udukino twacu. Tuguma tubazanira ibishasha. Ku munsi nimwibagira kugira subscribe. Banyita suri vumbi saze nimbwa nije nyuma. Fundi cherehani unasemaje? Danger petrole, danger mazutu, kibiti cha sikini. Ibona gute? Sise gute?